bakunzi b'Amashariki TV turabaramukije kuri uno mugoroba turi hano ku hoteli yitiriwe Ikiyaga Tanganyika aho turi kumwe na Neje na Ron. Twaje kugira ngo tubakurikiranire ibirori bijanye n'imideli. Ivyo birori tugiye kubakurikirana akabari ivya Fashion 2019 ibiriko birabera hano ku kiyaga ca Tanganyika na cyane ku hoteli bazi ku izina rya Hotel Clendi Lac Tanganyika. Ivyo birori bikaba ari igice ca nyuma ca 5e edition ya Fashion. Televiziyo yashimye kuhaba kugira ngo ishobore kubashikiriza ibiriko birahabera. Twosaba abakunzi bacu kuguma hagufi kugira ngo muwandanye mutukurikirana. Abantu batangiye gushika kandi abantu bararyohewe urabona ko bakeye mu maso bimeze neza. Ego kubona mwese muhimbagwa no gukurikirana bino birori nico natwe tubera umunezero. Turabasabye mugume hagufi kugira ngo mwikurikirane bino birori muza kuba nk'ababikurikirana ikibiriraho kuko dukoresha ku mwanya uko bigenda birakurikirana. Murakoze mubandanye mudukurikirana.